umukobwa ufite amahera uronka umutipe mwiza ariko we kanyarusha aratamahera ufise hari igihe uronka umuzehe ufite ibihanga ibintu nk'ibyo. Wisunga iki uzoraba iki ku muhungu? Kwanza abe yuzu muremure, kwanza abe yuzuye hejuru nyene na face nyene ari fresh, hamwe nyene ugendana n'umutipe mwiza akavuga waya ujyaze umutipe wa Dodo. Dodo arisiga mukorogo ariko amavuta yamuheranye. Mukorogo n'amafaranga wibaza utagira amera ko wisiga, narigeze kuyisiga je mukorogo n'amahela ya nk'umuntu ashizeho ifoto ya Sadbi kuko bavuga yuko ngo yisiga mukorogo burya uri kuramuraba Sadbrona yuko yoja mu bantu bisiga mukorogo from arisiga nyene mukorogo rero ubibona no mu ntoki ya uramubereye mukorogo yisiga Sadbi wapi numubereye na gato yamuhanuye nabi yango umustare ngo ifreshere ngo ibiki yamuhe nabi numubereye na gato mudemu niwe fresh ko umwana w'umuhungu nyene ukavangatiranya mukorogo oya si byiza biramuturira nyene yaramyotse oya satura tumara maje na wakubwiye ngo wisize mukorogo uzagira freshere niwo nyene ucuboneka nk'umustare oya rero naho yoza kudiraga niho mwibira Sadbi oya Jesse ntunguzwa n'abantu bisiga mukorogo nta muntu atagidena ariko je vraiment nade ninja ndabitinya kwanza icambere nk'ubu mwene yo aje kunyishuza to mfise birambabaza hama salo ni wanje kayasho kiwanje na gatuguta kiwanje narayidandaje ku bugombe bw'iwanje. Oi, hello guys, ndawaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana kuri Buja Hit TV. Ni Mr Captain Dollar Capital kuri microphone ya Buja Hit TV kama kawaida kama dawa. Mr Exclusive uyu munsi ndafite yindi exclusive idasanzwe guys. Uyu munsi kuko mubibona iruhande yiwanje ndi kumwe n'umwigeme bamwita Dodo Burundi kama kawaida kama dawa. Nyuma ya kamera ni Juma Jux. Ni Juma Jux ni watuma image imera nkuko uyibona, niwe atuma image iza ifite quality nkuko uyibona guys. Dodo mambo poa? Unakaza lakini? Ya niko poa. Alafu Dodo umependeza. Asante. Ego premièrement ndifuza Dodo yuko manzu kandi mukiriza abariko baradukurikirana kuri Buja Hit TV. Akunzi ba Buja Hit hi. Turabakunda cyane. Yeah. Ego Dodo Burundi ndifuza yuko ku muntu yari ubwambera kuzi kuko genda kuzi nabandi benshi barakuzi ariko tuguma turonka aba subscribers bashasha. Ndifuza ko kupresenta gato yibuka kubona. Nitwa Dodo Burundi ya nkaba ndumuririmbyi kazi w'Umurundi, nkaba nkunda entertainment yose muri rusange, amanda bakunda cyane. Dodo numwigeme afite byinshi cyane bimuvugwa ko ka premièrement Dodo unapendeza. Asante. Umewaka mama. Asante. Dodo afite tatouage nyinshi ndazibona ku mubiri wiwe. Dodo duhereye kuri iyo tatouage iri haruguru y'ibere ry'iwawe, iyo tatouage iyo bayisigura iki? Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi zakanovera, iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. It is food mawe iteka imfungurwa nziza zakanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. It is food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. It is food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. It is food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na It is food bivanye n'ifungurwa mfungura muri It is food bituma ngira amagara meza. It is food mama we waje hageze uri baba lao. Urashobora kubisoma
mba ushobora ariko kuba mutize hamwe musomera ariko aradukurikirana kuri Buja Hit handitse yaba umwana w'umuntu ari atanga ubuzima je ntabwo nari kuronka ariko kubera Imana ari itanga riski yanje irahari kandi ufite tatuwaje nyinshi ja burya tatuwaje irababaza ku mubiri umuntu ariko arayishirako cyane byakugendeye gute wishira haruguru y'ibere konzi yaho hantu ari hatari urazi ugushaza no gushinyiriza kandi icyo umuntu akunze kiba ari iciwe nyene Dodo Burundi urumwigeme avuga ko amajambo menshi cyane hano mu gisagara cyacu ca Bujumbura uvuga ko ibintu byinshi cyane uhora wakira gute iyo ubonye abantu bakora kuvuga ko amajambo menshi nkayo uhora ubona ko ma YouTube ko ma Facebook nka comment za YouTube izo zimera nk'izinshi ntega ariko mu nyuma nkaca mbandanya kubera umuntu ashobora kugutuka muri commentaire uruko bwa rurirata rurishima ariko ujya nyine ariko aragutuka ikiganiro cyawe akakiraba cyose akakirangiza so ntumwereke umuntu koba umukunda kandi utamukunda abantu bama bavuga Dodo kumbe ma interview Dodo uri hehe ibintu nk'ivyo hama mu nyuma bagakomanta bariko barantuka bijya bintu si vyiza iyo uronse commentaire y'umuntu yandize ati ngo ujya mukobwa arirata ujya mukobwa arishima ujya mukobwa vraiment nta ni beza kigira uhuru vyakira gute ndatwenga gusa byinshi cyane bakuvuga ko nk'umuntu ari ubwa mbere abonye iki kiganiro barigeze kuvuga ati Dodo Burundi ariko arondera yifuza gukwa umuhungu gutanga inkwano akarongora umuhungu Dodo bijya bintu byagenze gute wavyumvire gute byagenze gute no sinabivuze uko ahubwo navuze ati abatipe bo muri entertainment beza bamwe twagwa n'abakobwa bafite amafaranga so mvuga je umusino nagize amahera nyene nkuzuza nanje nyene nzobashira ku murongo nzobashira ku murongo ncagure nzobacagure ni cagurire muri bajya bahungu bo muri entertainment n'abari inyuma mbega niza yuzuye nyene bogose no kwisunga iki mu kugira ucagura umuhungu hamwe we waronse inoti nyene zikwiye no kubera nivyo biharawe umukobwa ufite amahera uronka umutipe mwiza ariko we kanyarusha atamahera ufise hari igihe uronka umuzehe ufite ibihanga ibintu cyo gituma nakubwiye ati nababwiye ati nagize amahera menshi nzokwitonda nanje nyene ncagura umubogose ego Dodo umubogose uzomurabira kuki ugira ngo umucagure mbega amahera yaramaze kuboneka nanje ndakurangira wapi naraboneka sha naraboneka so kwisunga iki none kugira ngo ucagure umuhungu maze umushire mugo wawe maze kuronka amafaranga kwisunga iki uzoraba iki ku muhungu kwanza abe yuzu muremure kwanza abe yuzuye hejuru nyene na face nyene ari fresh hamwe nyene ugendana n'umutipe mwero akavuga waya ujyaze umutipe wa Dodo Dodo turabona yuko ufite tatuwaje nyinshi ku mugongo iwawe inyuma ndazibona ufite tatuwaje nyinshi cyane izi tatuwaje z'inyenyeri zisigura iki kuri Dodo na inyenyeri no ntuzi ko ari ikintu ciza inyenyeri ni ikintu ciza Dodo hari ibintu byinshi cyane bivugwa kuri Dodo guys bakunzi ba Buja Hit TV Dodo ati wari ufise salon ukiva hanze wari ufise salon mbe vyahereyeho ibya salon vyiwawe ko twumva amakuru menshi ngo hari abantu ufitiye amadeni bashoboye kuza gufata salon yiwawe byagenze gute ibyo bintu nivyo no barabesha bavuga amakuru batazi nta muntu atagidena ariko jewe vraiment nta deni njya ndabitinya kwanza icambere nk'ubu mweneyo aje kunyishuza atamfise birambabaza hama salon ni wanje kayasho kiwanje nagatuguta kiwanje narayidandaje ku bugombe bw'iwanje ku gushaka kwiwanje kubera umwanya nari mfite ari muke ego ndiko tukiri ngaha nyene Dodo hari abantu benshi bifuza kumenya byinshi kuri Dodo mbega nanje ndakubaza ikintu kimwe Dodo umukobwa yiparatura bameze gute umukobwa yiparatura nujya nyene usanga ari hejuru sana yiyumva niwo kwiparatura nyene akibona kandi atakintu afise ntaco yanze ariko ugasanga nyene yigira uwahayihayi sana nyene shobo nyingi ubushuhe bwinshi ubushuhe ni iki burya ubushuhe no gushuha nyene nubizi yafashwe n'ubushuhe biramaze gushika ubushuhe nabo bwagufata Dodo enca noga amazi akanya kaca bugabano Dodo c'est la vérité
kweli Abakunzi ba Buja Hit TV ndi kumwe na Dodo umwe mu bigeme bavugwa ko vyinshi cyane hano mu gisagara ca Bujumbura. Umwe mu bigeme ashobora gufata abahungu akabatwara muri bar akabagurira akabasororera. Dodo ndakubaza ikintu kimwe ukunda kuja muri bar sivyo? Ego ugiye mu kabare barabakiriye umuservera araje arakubwiye ati waramuje ati mufisiki siko manza kuvuga. Umuza nkumaza ati mufisiki. Uwo mu gikoni sivyo? Akubwira ati hariho brochette y'inka, hariho y'impene, hariho poisson, hariho lagu, urumva ivyo byose? Uracyumva neza? Navyo. Ego hariho n'akabenzi. Muri uwo mwanya wo shimiki muri uwo mwanya. Bona no tori kina to akabenzi. Reka jya kaboga karakatsi. Uragakunda cyane. Cyane. Akabenzi ugakundira ikidodo. Kararyoshe nyene n'akanyama gasukuye kameze fresh. Gusumba inyama y'impene? Yeah, akabenzi raryoshe. Kandi gafite abafana ba. Akabenzi kugira kakuryohere cyane Dodo ukunda kugakoza niki? N'igitobo kikaranze. Yeah. Akabenzi. Hari abantu bavuga ati ngo yango akabenzi ngo urumva ngo no ngo akabenzi ngo je sindagakunda bajye abantu babwira iki ngo batarajya akabenzi umuntu atarajya akabenzi n'umusi warimo. No, kuri je kubera ndakajya nyene karangyohera ariko ku bandi bantu batakajya naho ni shuwa yabo kira muntu afite ikintu abakunda mu buzima bwiwiwe. Yeah. Burya Dodo ko umuntu aba afite ikintu akunda mu buzima bwiwe. Dodo ukunda abahungu bameze gute? Cyane ubu nta bahungu nkikunda jewe nyine nibereye uko. Dodo urumva wewe ubu nyine nta muhungu musohokana? No comment. Vuge ngo nta bahungu ukunda ntava bibona muri kano kanya ariko araraba iki kiganiro kuri Buja Hit TV vugisha kwido. Ndagusabye ntunteranya mu journaliste undeke. Ego mume mu bisanzwe umuhungu musohokana afite inzobe yarirabura. Naneje nirabura no ukunda umuhungu yirabura. Wirabura ukunda umuhungu inzobe. Hano bibavuga ngo Dodo arisiga mukorogo. Nta mukorogo nisiga ndirabura. Hari abantu bari kwashaka ku commentaire tuvuta twamuheranye kamukorogo kamuheranye. Sinisiga mukorogo nisiga vaseline y'abana ndirabura. Dodo arirabura. Ariko umuntu aravye ama interview bwa mbere wari ufite inzobe nyinshi Dodo. Nkekari kamera isukuye ni wanyu numba ari fresh kesho ndakwa mzungu. Ego mukorogo Dodo arisiga mukorogo ariko amavuta yamuheranye. Ego nkako kuntu nkuye n'abantu bavuga gutyo babwira iki kuko barabivuga amakomante nkuko bivuze. Ndarengana tunda abo kubera bavuga ibyo batazi. Ntibazi situation barimo niyo mpamvu. We mukorogo kuri wewe uvyakira gute? Je mukorogo mukorogo n'amafaranga wibaza utagira mera ko wisiga narigeze kuyisiga je mukorogo n'amahela ariko uko wigeze kuyisiga Dodo bugira mukorogo ntaco yica ku muntu ga Dodo. Umubiri urahinduka nk'umuntu urakunda kunywa nk'agacupa uri inzobe ukaziramwe imisi 2 imisi 3 uca wirabura kandi atamavuta ubuze. So mukorogo ntabwo ari mwiza nubwo abahungu bubu basigaye nyene bashubukira bagira bijya bidemu by'inzobe ariko si vyiza. Bashubukiye ibyo bikwende mu by'inzo mumbabarire sindababwiye nayo sindabatutse nimufungishe Imana ubu birakaze muri entertainment. Ati rero burya umuntu yisiga mukoro urashobora kumumenya wewe? Kumumenya neza. Usanga hirabura no mu bindi nyine urabona nyine ko atari natirere yiwe. Nk'umuntu ashize hagiye ifoto ya Sadbi kuko bavuga yuko ngo yisiga mukorogo burya uri kuramuraba Sadbrona yuko yoja mu bantu bisiga mukorogo from uri kuramuraba nawe kuko uramaze kuvyumva uramaze kumva bimvuga ko nuko wewe umuji niko asa kujya arisiga nyine mukorogo nene ubibona no mu ntoki Sadbi arisiga mukorogo kwera nene ubibona kandi uramubereye uramubereye mukorogo yisiga Sadbi wapi numubereye na gato yamuhanuye nabi ngo umusitare ngo ifreshere ngo ibiki yamuhanuye nabi numubereye na gato yari gufuma sigana na tirere yiwe. Niki kintu umuhanura nka Sadbi ukuntu bavuga ngo yisiga mukorogo n'ingene we umubona abandanye cyangwa nkagarike? Na muhungu yiyambiza urumva umudemu niwe fresh ko umwana w'umuhungu nyene ukavangatiranya mukorogo yasi byiza none gashama
urabona ukungeneye muri corona nyene ibintu byangaye umukorogo urazimvye umukorogo nyamukorogo nk'uje wa satpi nuri munsi ya Samire urumva kubera nyene iboneka nyene ko yisiga ibintu vy'inguvu biramuturira nyene yaramyotse oya satpi uratumara maje na wakubwiye ngo wisize mukorogo uzagira freshere niho nyene ucuboneka nk'umustar oya rero naho yoza kudiraga niho mwibira satpi oya Jesse ntunguzwa n'abantu bisiga mukorogo ntibibaho uri umuhungu w'inzobe iwawe sava kama uko maji yakunde ntiwirabure cyane oya bisanzwe poa ariko amukorogo nakumotera neza erga ry'amavuta kwanza aranuka uzura abantu bavyisiga ry'amavuta imipira yabo yera usanga arahindutse isutye rero usanga yirabura umva mukorogo si ibintu vyiza kabisa nje mpora mbona abakobwa bo muri entertainment nyene bikobora kira muntu wese arabibona nyene ko bikobo umubajije uwo urisiga amavuta yo kwikongo oya ngo natire yawe none kubera iki bavyanka kandi ari shuwa yabo ari ibintu baba bakunze bivuye ku mutima akavyisiga kubera nyene abese neza mugabo umubajije ngo ya babihagana kubera ibabireke rero kubera babona ko atari vyiza ego uhuru kurikira entertainment cyane Dodo tukiri ngaho nyiri kwinca mukorogo uravye nk'abigeme bo muri entertainment bo bisiga mukorogo uhuru babona ni benshi gose barisiga benshi ushaka kuduha nka example Dodo wenyene muri entertainment ariyo yirabura ubwo baranerera nanje bisiga mukorogo Mara ni hatari. Ego urashobora kuma nka liste y'abaririmbyi bakeye gusa ubona ati aba bararengeje kuri mukorogo babigeme b'abarundi. Umushaka ko bankubita. Cyo kugira Dodo uri gurafise inguvu vraiment. Haga ntawo gukanga. Shaka banyitwarire ejo nzoca mbona convocation. Amabace buzuza abajournaliste bose mengo baje gupokera umuceri n'ibiharage. Wala unapenda umbe journaliste hapa Burundi entertainment murakunda urusako bumvise ngo nila mu bamukonvoke bagiye rimwe n'udukamera wowe udukamera twinshi hajya mbe n'umukameramani yarigeze wa Buja Hit TV waramubonye hari aramubonye ayise umukameramani wabo muremure ni gasongo nkora ibisanga hajya maka ndavuga ati ego ibagire we ni uri muremure ujugenda kandi uhagarare kumbaho ewe reka sibyo kuvuga ego Dodo vraiment ni ibintu byinshi duhejeje kuyaga nawe vraiment ndaryohewe kuba muri kano kanyandi kumwe nawe Dodo kandi ndaryohewe kimwe gusa bakunzi ba Buja Hit bakunzi ba Dodo Burundi nta kiganiro nkikeneye kandi nubwo abafanzi bama bagenda turamukumbuye Dodo tuzanire Dodo mumbabariye nta kiganiro nkikeneye kubera ibi bintu birarenze kamera bwabo sinzi ahamvuye ngaho no telefone Dodo mikiganiro ndarushe nta kiganiro nkikeneye ya amakuru twigeze kuronka avuga yuko ngo Dodo yaronse mu bodyguard Dodo bijya bintu nibiki Dodo sigefse nguzi franga ipo bodyguard ndamufise none gashaho umunsi ko bari bambwiye ngo barankubita canke nanye nitwajije nyene icuma nyene yamubwiye Elvin ati kora kurabe Elvin Smith kora kurabe ya ndamufishe vuga uno munsi yaherekeje mama kwa muganga bodyguard uramwishimiye mu bodyguard bose arashoboye uyo uri kumwe nawe ntabwo bugira oya ariko sincokozana ntuvuga ngo kubera mfite umu bodyguard ngo cyane ncokozana oya je sincokozana ndumwana tuje atekereje ya ndagushimiye Dodo vraiment kubona twaguguteye akamo uraza kuri Buja Hit TV anje ndabashimire ego gira kajambo mbwiriye abarundi muri kano kanya abakunzi ba Dodo Burundi bishasha waratubwiye yuko hari indirimbo ngaha nyene mu kiganiro giheruka wakoranye na Benishu waratubwiye ko hari indirimbo ariko ntayo tugeze tubona amasana munayo tugeze tubona Dodo ko mubituganye no vraiment sinzi uno mwaka ngira nawe utangiye nabi so hari ibintu byinjiranye umukameramani yadukameye turakora shooting byose mu nyuma cyatubwira ko ama image yatakaye romba cyarisabe ko dusubira gushutinga bushasha rero umwanya jewe naho ndawuronka niko vyagenze bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye mwese mwe muradukurikirana kuri Buja Hit TV yari Mr Captain Mr Exclusive niko basigaye banyita yes kama kawaida kama dawa Juma Jux nyuma ya kamera ndagushimiye cyane iyo ubonye handitswe ngaha subscribe iyo ubonye ngaha handitswe Buja Hit TV ivyo bikogwa na CK Professional mu buhinga bw'ivyuma ndagushimiye muta ubahwe kabisa that's what's up man
big up sana.